MURIKIRA UKURI MURIKIRA UKURI MURIKIRA UKURI MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI Gasa nukuri sinabwara marke à quel point kanyenyere vraiment ari mwiza. Ni heza. Vyahavuye bigenda gute? Allô Kanye. Ni bon? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Come on. to you. Happy birthday to you. Darose cha Kanye. Ivyo bintu bikuye? Uri magiyeno nakazingona. Come on. Narakoze sanke muri eta civile. Reki blage shakanye, ndagusabye umbwire neza ubikuye he? Ndumiwe, Nabimenye nyene none umujournaliste ntabwo yimushika. Hewe? Shavye vra ndumiwe. Naho ndakwemera. Ubo uranyemeje vraiment. Wa. Hoye naje hari genda vyibagira. Oya nawe reka gucumbesha. Kuri? Bagiranye yawe. Imfi. Jewe. Emwe. Hari n'igihe bincanga nyene gasanga navyibagiye. Mugabo rero wewe sinumva ngene wabimenye wewe? Kuko nibyo nigeze ndakubwira. Avec les réseaux sociaux. Ukumva ko hari binyegezwa bikibaho. None vya vrai. Wabikuye kuri réseaux sociaux? Hewe nawe uri gacukuzi gamana. Oya, eka mbere nani zo gucukura birebi. Abagenzi bawe bagushitse ku masitati hama na Facebook bazi ko iki bitumenyesha. WhatsApp yoyo. Nta niyo ndaraba kuva mu gatondo. Facebook yoyo. Ngira ndiri mu mwaka. Abahungu benshi by'amasitati siwo twibeye amasitati bakingena bagutafye n'utujambo twiza amarango nta nibyo wiboneye wewe none Kanye none wewe wasite kuri stati basha aho ndawunyene jewe umbiriza zina kuririmbiye yakwiye kwanza mbwira kumirahi mama jewe John Feta ibi by'amanifu wapi vraiment asha bon je nava ku kazi ndaza guca kwiha kamwe kwanuze kwa mwami c'est tout aho nyene fete zo bayabaye byahetse none gasha hewe none waza se gusangira kamwe none tusangira agafana kamwe ni bon nakane nta wundi yibutse kundirimbira vraiment atari ndaryohewe rero kubera nabanje kwitabira injikazi wapisawo nyene sinoza kwitamo muri gahunda y'abagenzi bawe jana uriko wibaza yuko ko nabona natumiye kubera nifu bien sûr nyene ndasanga biko barakugira ga surprise kasigaho sha abona bango ni bande gasha abona bango ni bande bo umviriza Kanye umviriza icyo jewe ntavyo nigera ngira kandi vraiment hasi ndiko ndakubesha ibyo byumve jamais none kumwe iki wibanira bon vivre les goûts wanga bahuri ka vraiment j'aime ivyo je sinibaza ko babikenewe ntavyo mbona kwe ukazira kudoye kwamwe na famille abagenzi Eka share Kanye kare bo jewe kuba naravutse bo si bisanzwe none je sinimva impamvu nogira ibintu by'amafete ko fete za nifu ari byo ni n'uri special kama wazi umva apana bo okay le soir rero uze kuza dusangire ari occasion ya nifu yanje sivyo Nebasha kwativye. Ko ntava bivamo. Imana ifashe kuri akazi ndagakeneye sana. Sorry. Hewe nagutebeje cyane. Kuzimane canke tuduge kwijambo. Oya murakoze. Cyangwa twabaza kuvuga igerekeye akazi. Nico gikuru. Okay, c'est comme tu veux. None. Yego.
je ndashaka ko tuganira kandi umbwiza ukuri mbe hajya wavuze ni muti ego madame Gakima okay hama nukuri sinukubahuka kukubesha kuko nakamaro okay ibi bintu bya televiziyo en ligne wari umaze kubikoreramwo yo ego cyane iyi ni domaine yanje kabisa ndayimenyereye cyane umviriza jeune homme yego nimba ari ukibitangura umbwiza ukuri neza je nkeneye umuntu akora ata bintu byo gutatona ivyo gutatona oya vraiment uretse ko rizija communication ivya media en ligne ndayimenyereye cyane okay yego bon umviriza yego je nkeneye gukorera kuri YouTube sincèrement ukabutabimetriza neza umbwire mabuca je umbona ibugo narakoze ibiraka byinshi nk'umuconceptor okay yego wakora mu byerekeye iki mu bya televiziyo en ligne nyene ama televiziyo en ligne muba muza komeye ibugo umenye ko ari jewe muti nayafasha wow yego nagira watanguriye muri rya stage nyene uri kuragira muri Can Web TV yo oya niko yariho ngishika bataramenya ubundi nakanyenyeri na igoro barabonye ko stage atari level yanje ndetse bapeti yego bon ça c'est bien reka nemere ko usanzwe ufise experience none yego nkamwe twokorana urafise ama programme won propose cyane gose icyama TV ya linya ndonderera kenshi niko ya programme nzana très bien nije ndabaye imitwe ngere TV zabo zohabwa n'abantu benshi ama views yego ico naje nico nkeneye uravyumva ubwa mbere ucutora akazina keza nyene TV ifise akazina gasona neza kakani nyene abantu bose bacafata ku mutwe urabibona exactement hama rero ukacugira rero na ibintu bikwega abantu mabuze sivyo ndakuremesheje okay nukuri ntuzogaya jewe ndazi ko mu misi mikeyi televiziyo yanyu izo bari ya mbere ngahi rusange c'est ça que je veux aho rero ndakumva cyane abajene ndazi ko mukunda kurondera utuntu twinshi kameme kandi vraiment ibyo binkoreye je nzogushimira cyane ibyo ntegezo kubikora amabuja erega amabuja tuba turi mwihiganwa c'est ça nico gituma n'abamfise programme zifise akantu ka originalité voilà utabona ntari nivyo nyene nshaka umuntu aguma arondera ibigezweho nkuko wavuze turi mwihiganwa ico kindekere kabisa ico kindekere ko dukoranye jewe televiziyo yanyu igiye gufuta izindi zose ati kuzifuta zose abajene rero mwifitiye uduterme gamana muti ubu niwe nari nkeneye vraiment mabuja je sukuyemera mugabo ndazi ngahi rusange hozi wotunganya apana undusha uraba okay nibaza kuzokenera nabandi mukorana nka babiri igamba naho ndumuhinga nivyo kunda ko nkora je nyine c'est ça mwoma nka babiri nyine tuba dukwiye okay nta kibazo bon écoute ni wowe nyene uzoca ubarondera kandi rero nukuru ndonderera abantu baba expert nkawe nkeneye ko tuba team ya mbere nyene ya chaîne bose baraba kuri YouTube duteze gutangura gusa na YouTube izokumirwa Reka nshimire mwebwe mwese abanywanyi ba Can Web TV mwariko muradukurikirana nkuko muhejeje kuvyiyumvira uwo akaba yari umukandida John yariko arashikiriza ivyo azorangura hamwe yoramuka atowe ngo arongore usine nkuko mwagiye murabikurikirana Can Web TV ikaba yarahaye ijambo n'abandi bakandida nka Nkuru Gakima n'abandi ikiganiro cacu rero kikaba kigarukiye ngaha wow Hewe ni one love John aratwemeje kabisha ujya mujama araciye ubwenge kweli ego data atwemeje mu biki aha rero nawe arafise ibitangaza agira zane aya sharudagara reko ubuheta John ni mubi cyane naje hariya nawe rero mu kumwumviriza ngira naho mubu wari kukurya ntiwari kuwumva omengura igiti reka ijya migambi yari karavuga yari tellement intéressant ku buryo sinashaka nuko naheza kuvuga kasigaho nta migambi tomo yova ku murengero aho ubona arushikije mushiki kwacu Gakima
Mon frère, uri kugomba gukompara John na Gakima. Oya shasi one love kama. Oya fasi one love. Ninde kubaze? Ushaka kuvuga ko wavutora John wabonye Gakima? Oya ba ivyo gutora kwanza banzu bireke. Tuvugira imigambi vraiment bashikirije. Niyo tuko turavuga. None hari numwe atashikirije ivyo zorangura. Mugabo hagati musiriko n'umurengero. Nawe urumva katavyo kuyumvira kabiri. Oya reka Ruda. Ruda. Iyo kurumviriza ijya migambi yabo. Nubona ufise nyine wakamaro. Jewe iconzi ubu nteze imbere n'umuseruko. Abarengero bo ntaco ndabitezeko. Nanakimwe. Nani. None ariko bitoza kubera wowe Rudagara gusa canke ni kubera izine y'abanyarusangi bose. Mbinda kubaza. Wibaza ko izine iteye imbere. Noshikirwa gute hatwara umurengero. Ico nugitegera wewe. None mu byo John yavuze wigeze wumva avuga ngo abarengero gusa ugeni wa love Rudagara we urumva yerekanye neza ivyo azokora kugira ngo izine itere imbere kandi ibintu bishoboka nukuri ibintu bishoboka gusa Gakima nawe hari yacu yavuze baby nta kintu wumvise oya si wa love Gakima yavuze ibintu nyene ubona yuko ari karondera gusa amajwi oya nta kintu gifatika yavuze none bose hari ikindi bariko bararondera atari amajwi jewe ntagaza harya John bigiye yavuze ubizi gute ko azobishika ndaguha example yavuze ko azoshiraho iwaniro ry'abegwa n'ikibazo ca izine bose uwo mugambi ubona udashoboka Gakima canke kuru ivyo warabibumvanye kubivuga biroroshe kubivuga biroroshe cyane nurize gute ko bazobikora ko hari ico nguma ndakubaza uzi gute ko bazobikora peti wanumvise ko yatomoye neza ingene azobikora nombatse cyane hari ivyo numvirije iyo tabari wari kuramuraba nkurya sima shaka no kumubona je no mu maso ntana maze kunyura yacu umuhoro uburengero bwiwe manu yisi one love nukuri none nk'umuntu ashaka gutwarira bose gukora n'abanyamitaye mu gufata ama decision uyu vraiment woreka kumutora ngo kubera icari wenda kubwire rero we nimba John yaguhaye amafaranga nguzo turamuvugira kuko nta kindi rakumvamwe apana na noti yamaye je yaguhaye umve jewe jera ashaka iterambere rya izine urumva agahijambo bose atavyo kuraba ngo kubanira abandi nukuri je vraiment uyu ndamufana kweli oya jewe ntituri kumwe jewe uco shira imbere n'umusereko w'iwacu je nta murengero nupfa ntoye ico kimenye umvira Ruda iki wapi kweli wapi jewe iryo kosa na niryo nokora urumva ufise imigambi tomoye niyo choice wanje ndakubwire gabigi ndabikubwire ndaha ukabona hatowe umurengero uzomenye ko aragahombo gakomeye kubaseruko iyi seve ya muti ni sawa kabisa wamupitara akazi ibintu byose yanditse nimba yarabikoze hewe oya kabisa John hagaze neza abantu benshi baranakora inyuma yiwe kubera imigambi afitiye izine ibi byose yarabikoze antuka John ni afise amashance hewe menshi yo gutoka urabibona nawe tangiye gukora ryari uri bagiye ko muri kampanye yiwe twe nawe dutegereza kuzoba turi imbere uze wihende hewe umviriza rero sawa sha merci zohura kwa John sivyo sawa merci Ali wari kuvugana n'umuntu canke wari kurivugana mama mbe wari ngaha naba ngaha si kuvuze gute ko mbona ufise amadosi mu ntoki ivyo ni banza umbwire uti uzoba imbere muri kampanye yande mama nawe ugira umbaze kandi wamaze kunyiyumvirira oya noneho nibaza ko numvise nabi wari kuvuga John nyene yego Alice sindaguhenda none ko ndavuga mama c'est pas possible none wewe wararavye kuri kano web tv imigambi yiwe nayikurikirana ngo ndayigiriye mbe Alice ndakubaze wewe ntuzi ko ndimo mu bari ko baritoza yego ndabizi mama none wanashima n'ige migambi yawe washikirije arayumvirije mugabo rero mugabiki Alice ugira umbwire ko wohava ushigikira uwundi muntu atari nyoko yakuvyaye oya shama reka gushevura mama reka gushevura tuyage bukebuke reka gushevura tuyage bukebuke oya ntibishoboka oya nje mbona ko wari kurivugisha sha witelefonesha
kugira uburanyumviriza oya ntibyari byaseri wapi sinako ndi telefonesha oya ndagusaba twako turavugana ko tuzofasha John mu kwiyamamaza nta nikindi twako turavuga ko tuzofasha John kwiyamamaza wewe narinzi ko ari wewe uzofata iya mbere mu kunshigikira oya shanda oya ntabyo wonkorera Alice none nibaza ko nihenze none gashama umviriza utigirishije ijya migambi ya John hari umuntu numwe atoyishigikira vrema iki uyavugisha ukuri ali ico kintu co tumumpeba nigiye hari ikintu coza gitandukanye umwana na nyina shamama ukuri wewe ndagusabye ntubifate nkuko ndakwanga ntubifate dukundi kandi shigikiye John kubera afise imigambi myiza ya izine ariko wowe ugu muri mama wanje apreto none nkuba bo kubona uri nyuma ya John vrema bo kwiyumviriye mama je ivyo abantu bavuga jo mamfu je nukuraba abantu mana birabasha none Galise ibaze nawe wiyumvire gatoya urinze umva inyuma ubona hari uwundi muntu numwe yonkurikira aho uzobuhejeje kunkura ko abantu bose ntaki umviriza mama ikintu conyene jewe nshaka nuko izini itera imbere John nawe yarekanye ko azokora kugira izini itera imbere nta nikindi none je bakubwiye ko nje kuyisubiza inyuma ndakubaza mama sivyo vuze none uvuze iki mbe abandi ko banshigikiye wewe navyaye vraiment ni wewe wocu ureka kunshigikiye umviriza mama reka gusha franchement izine ndayikozemo igihe kinini yakanda urabizi umujera ikeneye kugira ishike kure nufise imigambi nk'irya ya John nta n'uyundi Alice nimba narashoboye kukuvyara nkakurera izina nibona yonanira gutunganya ndakubaza mama ndagukunda komeye neza kandi urabizi ko ndagukunda cyane no tino mempa we nkunda na idushikiriza imigambi myiza mama nta kindi kintu nakimwe cyari kumbuza je ne comprends pas niyo attitude yawe mana none ali vraiment neza aho uzokubahuka utora uwundi atari jewe azohava hitamwo undi muntu atari nyina mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe ku bwanyu muremera ko umuyobozi mushasha wa izine nkamwe yoza ashira imbere imigambi ihuriyemwo bose byofasha kunywanisha abanyarusangi kubera iki intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Kabura Jafet benshi bazi ku izina rya Swagger ava mu ntara ya Burunga muri komine ya Makamba muri zone ya Bigina ku mutumba wa Musasa yagize ati ku bwanje ndemera ko umuyobozi mushasha wa izine nkamwe yoza ashira imbere imigambi ihuriyemwo bose byofasha cyane kunywanisha abanyarusangi kubera abatari bake baranyotewe kubona indongo zizitwara igatwarira bose itaravyo mugwi ati ivyo bigatuma iterambere vyoroha kurishikako muri ico gihe kuko bose barajana atawusigaye inyuma yarangije hanura uwo wese abahawe amabanga ko yohagararira umugwi w'abantu ati akirinda ntabahagarareko ati kandi n'abarongoye ntibamujya imvi atabariye imvanda ati nitweme tuzirikana ko turi kumwe twese bishoboka gushika ku iterambere rirama undi munywanyi yatwandikiye ni nkuru nziza Alexis avuka mu ntara ya Burunga muri komine Mugere akaba abangaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati umuyobozi yozazanye imigambi ihuriyemwo bose niwe muyobozi yo baje guterera umugambi kirumara wo kunywanisha abanyarusangi ati kuko izine ku banyarusangi ni karahara mu ruganda ntibacure uyo mugozi ubahuza iyo ugiyemwo umuntu nawe afise imigabo n'imigambi bahuza atuma abatase basubira kunga ubumwe bakaja inama bakananywana ati kuko ngo ibigiye inama bigira imana ati umuhuza rero ni uwo muntu yoza arondera ineza ya bose atavangura uyu canke uriya ni wa muntu yokumviriza bose ati kandi ni wa muntu yorondera iterambere rirama ridafatiye ku ruhande rumwe yazoba baye umurongozi nyawe rusange ikeneye ngo isubire kwiyunga Vianney Nisubire ava mu Ruyigi mu ntara ya Butaganzwa akaba dukurikiranira mu gihugu ca Kenya yagize ati ego nivyo vyoshoboka kunywanisha abanyarusangi bose ati kubera ko yuba atwarira bose ataravye umugwi uyu canke uriya akitaha inyungu za bose yabo basangiye umugwi canke wo badawusangiye ati mbere bose bosigara babona ko ari bamwe bagasangira kabisi n'agahiye reka abunaho tusubire mu ntara ya Burunga muri komine ya Bururi aho Eroge Ndayihimbaze atwumviririza mu gihugu ca Zambia yagize ati ndemera ntakekeranya ko hamwe hoboneka umurongozi akorera ku migambi hurizwa ko na bose ko vyonywanisha abanyarusangi ati ivyo arivyo vyose nta kuntu imigwi ibiri itandukanye canke irenga irimwe abagabo bijamba bazukuri kandi bagomba ineza bohurira ku bintu bibagirira nabi ariko ntibahurire ku bintu bizozana iterambere n'umutekano mu kibano ati nakare ibigiye inama bigira imana atariko kandi
ntitwibagire ko ubuvumwe na benshi butota. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Savyimana Jean Berkimansi avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune ya Mukike muri zone ya Bikanka ku mutumba wa Bikanka, akaba kandi ari n'umunywanyi mushasha wa Murikira Ukuri. Yagize ati hamwe umuyobozi mushasha wa Izine yoza ataho yegamiye mu mpande zose byotuma abanyarusangi banywana. Ati kuko iyo migambi bayihuriramwo bose bigatuma Izine bandanya gutera imbere. Ati kuko bamaze kubihurizako barabona ko atawanja wangura iri mu iyo migambi. Ati bigaheza bigatuma babona imbono y'iterambere ya Izine yabo kandi kanashika no kwihangiro bihaye. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha, tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu, ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wamwe yatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira: nkahamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara wo muhanura iki? Ndasubiramwo, nkahamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya Rudagara wo muhanura iki? Akabazo murakumvise, mukaba mufise umushikiriza, nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 103. Eka nawo wawifuza igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, nutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103, duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza, reka twibukanye ko cya gice c'amajana 95 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze, naho mu ndwi zokurikira. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru